Umuryango w'uwahora ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi ari we General de Police Arengiyome Bunyoni agwariye mu bitaro bikuru vy'intara ya Gitega oba wankiwe kwinjira mu cumba uyu mugabo canka se serugo agwariyemwo igitega kandi bizwi yuko umuryango wemerewe kumusura kabiri mu ndwi iyo bari mu ibohero canke se mu bitaro. Abaganga baragira ico batangaza ndetse n'abacungera umutekano ku bitaro bikuru vy'intara ya Gitega nabo hari ibanga bajeje kutwibira niteka n'umunezero ntangere gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane ko biriko biravugwa mu bisata vyinshi bitandukanye, ariko kandi nanone muri kano kanya tukaba tuzanye amakuru ajeje kudushikira y'ivyo bavyabaye ku muryango wahora ari umushikiranganje wa mbere ari we Arengiyome Bunyoni kuri ubu ari karavurirwa mu bitaro bikuru vy'intara ya Gitega kwitegeko ryo mukuru w'igihugu. Ni mugihe hari inkuru twabagajeje ko mu minsi iheze yavuga yuko umutambukanyi wahora ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi ari wa Arengiyome Bunyoni yaragiye kumusura ahagware mu bitaro bikuru vy'intara ya Gitega. Mu nyuma hakaza kuzamwe kutumvikana n'abariko baracungera umutekano yoba abavuye ku kirimba c'umukuru w'igihugu, abapolisi bacungera umutekano ku kirimba c'umukuru w'igihugu ndetse namwe mu bakozi biperereza. Ibintu rero ntivyavuye byoroha uwo munsi kuko hari n'imyambaro yuyu yahora ari umushikiranganje wa mbere ari we Arengiyome Bunyoni yoba yaratuririwe ngaho ku bitaro. Abaraho bose barumigwa bagwa mu gahundwe. Kuri ubu rero hari amakuru avuga yuko umuryango wa Arengiyome Bunyoni woba wankiwe kwinjira aho agwariye mu cumba rimwo mu bitaro bikuru vy'intara ya Gitega. Muti vyoba vyavuye kuki? Ku munsi w'ejo hari kuw'Imana igenekerezo 19 gitugutu y'umwaka w'ibihumbi 2025 nibwo umugwi w'abahinga b'abaganga cyane cyane kubirabana n'amagara nga mu gihugu cy'u Burundi yo abavanywe mu gisagara ku bitaro bikomeye cyane byo mu gisagara ca Bujumbura ndetse n'abavanywe mu bitaro vy'Ikarusi natwe turashoboye bari bakoranye cyane cyane biga ku ngwara ya Arengiyome Bunyoni. Arengiyome Bunyoni akaba amaze muri koma iminsi itari mike. Muri uko guhura rero muri uwo muhuro w'abo baganga bariko barakurikiranira hafi vy'ingwara ya Arengiyome Bunyoni barungiswe ku itegeko ry'umukuru w'igihugu nk'uko twagiye tubibageza ko cyane cyane bisabwe na bamwe mu bahoranye ku rugamba n'abandi bari mu mugambwe CNDD-FDD gusa bari mu nzego zihambaye za politike z'umugambwe. Abo baganga barakoranye, bamwe bakavuga yuko ico bari gusaba ari uko President Evariste Ndayishimiye yori kubatezurira bakaronka uruhusha rwo gutumiza ko abandi baganga bo hanze y'imibezi igihugu cy'u Burundi. Bimwe mu vyavugwa ico gihe nuko hari guhamagazwa bamwe mu baganga bakorera mu bitaro vya Kenya. Murantunge mu bitaro vyo mu gihugu ca Kenya cyane cyane ku mugwa mukuru Nairobi kuko hariyo abaganga b'abahinga bazobere cyane muri ibi bintu vyo kuvura abantu batariko barahema. Ni mugihe kandi abandi bavugaga yuko hari bimwe mu bikoresho bikenewe cyane kugira ngo Arengiyome Bunyoni avugwe neza bitari bwaboneke ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu bitaro vyo mu ntara ya Gitega. Ivyo navyo bigasaba ko babikorera komande bakabitumiza ko bikaza biri kumwe nabo baganga b'abahinga bariko baturutse mu gihugu cha Kenya. Ibintu rero vyaje kugorana cyane kuko harabaye impari ndende hagati y'impande zibiri n'ubundi mu mugambwe CNDD-FDD. Bamwe bipfuza ko Arengiyome Bunyoni yorungikwa hanze y'imibezi igihugu cy'u Burundi akaja kuvurirwayo, abandi bati none yoja kuvurirwayo tukamuburirayo canke se bakamutorokesha vyogenda gute. Hari abatanze igitekerezo cuko Arengiyome Bunyoni n'ubundi yorungikirwa bano baganga b'abahinga bo muri Kenya canke se akarungikirwa bamwe bavuye mu gihugu c'Ubuhinde bakaza kumukurikiranira hafi, ikiguzi cyose kikishugwa n'umuryango wiwe. Ivyo umuryango waravyemeye, gusa nanone birazamo izindi ngorane. Bati niba umuntu apfunzwe arakurikiranwa nk'abandi banyororo. Bati ivyo vy'umuryango vyo kwitambika ngo nukwishura abaganga b'abahinga muti two batuzi batuzaniye iki ngaha mu gihugu.
bati none boza bakamuha imiti noneho ihagarika umutima mu nyuma akaza kugaruka twebwe tuzi yuko yapfuye, bakaba bamutorokesheje gutyo batorokesheje ivyitwa ko batorokesheje ikiziga kandi bajanye umuntu. Ikibazo cyabaye ikibazo gikomeye cyane ndetse haranaba impari ndende gushikaho kuri no munsi umuryango wa Alain Guillaume Bunyoni nawo wifatiye ya mbere ukavuga ko ugomba gushika mu kibanza Serugo yoba agwaremwe mu bitaro bikuru vy'intara ya Gitega. Ibintu rero byaje kugorana ubwo bari bashitse ku bitaro ku muryango winjira mu gice Alain Guillaume Bunyoni ariko aravurirwamwo muri no minsi, aho haje bamwe mu bacungera umutekano muri ico kibanza barabanza barahamagara urongoye iperereza mu ntara ya Gitega ngo bamubaze niba koko bo bemerera. Urongoye iperereza mu ntara ya Gitega yabishiye ko bo bihoza, nawe akabanza kubaza hejuru kubamukurira, nawe ngo yoba yahamagaye kwa ntare nabo bati mubihorere ntimubemerere ivyo kwinjira. Ivyo vyo kwinjira ku muryango wa Alain Guillaume Bunyoni bikaba vyanswe kandi mu gihe bamwe mu baganga bari batumije ko umuryango kuko hari bimwe mu hamwe mu operation abagomba gukogwa aruko abo mu muryango w'umugwayi bateye igikumu ku nyandiko zigiye zitandukanye zemera ko iyo operation ikogwa. Ivyo rero vyaje guteza impari ndende yo mu baganga ndetse no mu bajyango ba Alain Guillaume Bunyoni. Bamwe bakavuga yuko bakavuga ko Serugo abafise uburenganzira bwo kuvugwa vyuzuye, mu gihe n'abaganga nabo bavugaga yuko abajyango bafise uburenganzira bwo kwemera yuko wabo akorerwa iyo operation canke se bakavyanka, ariko bakavyanka hakurikijwe amategeko mpuzamakungu yemerera abaganga bazobereye mu vyo kubaga. Ibi rero bikaba vyateje ikibazo gikomeye cyane, aho bamwe bavuga yuko nubundi Alain Guillaume Bunyoni atamahirwe afise yo kuzokera ivy'ingwara agwaye muri iki gihe, mu gihe bimwe mu vyakamufashije atemerewe canke se adatezuriwe atari murantunga atari karabironswa ku gihe, harimwo nk'ivyo vyuko bamwe mu bo mu muryango we boza bakagira inyandiko bashirako igikumu, mu nyuma abaganga bagatangura ivyitwa operation zabo. Ni vyinshi turiko turakurikirana cyane kuri dosiye kuko amakuru menshi aracari ibanga, amasoko yacu nayo nta kintu arimwo aradushikiriza. Gusa mu mwanya uri imbere canke se ku munsi w'ejo nabwo turashobora kuzobageza ko inkuru y'ivyaraye y'amakuru tuza kurara turonse. Bamwe bati warapfunywe ariko ntiwapfuye, warahabishijwe ntiwahabuka. Kuva iyo myaka yose ngo komerwa amashi n'amakungu, habwa impundu n'abawe isamirane mu mashinga. Kuva iyo myaka yose benshi bagumye bibaza ikibazo ingene Nkurunziza yubahutse guhemukira se wiwe wa politike yamufashe kuboko akamuha izina kugezaho abarundi n'amakungu bamumenya. Kubwa Hussein Rajab we ngo nta gitangaza yabonye mwe kuba Nkurunziza yarahemutse kugezaho yifuza gukaraba amaraso yiwe. Hussein Rajab akavuga ko bujya we na Nkurunziza batari begeranye cyane bimwe vy'abagenzi Somambike, kuko Rajab yari ndongozi nkuru kandi yari yubahitse. Nkurunziza nawe akaba yari mushasha ku rugamba kuko yashitse mu gicagatiro c'umwaka w'1996. Amashusho n'amasanamu yerekana bari kumwe mu bibanza bitandukanye. Rajab akavuga ko hari inyuma yaho amushikirije inama y'igihugu y'abakunda gihugu Conseil National du Patriote yari igizwe n'indongozi zo hejuru z'umuhari CNDD FDD. Muri zo ndongozi harimwo abasangira akabisi n'agaye na Nkurunziza. Ngabo rero nibo bagumwe Nkurunziza bongera baramushikiriza Hussein Rajab kugira mwatiri mwibanga ry'uburongozi, abari bamuri hafi ikiringo kitari gito. Niho Rajab yamufata ukuboko aje kumwerekana nk'indongozi shasha hirya no hino mu nshuti zari zishigikira urugamba rwa CNDD FDD. Niho hazarafatwa kandi ayo mashusho nk'icibutso kuri bo n'abazoza mu nyuma yabo. Nkurunziza rero ngo ntiyahemukiye Rajab, ahubwo yahemukiye umugambwe CNDD FDD n'abagumya banga. Gusizura kuri Hussein Rajab akaba ari we yimbira icobo, nuko Nkurunziza yarazi neza ko Rajab adashobora kumwihanganira kuko siwe ndongozi yonyine yari itaye umurongo no ku rugamba. Hari indongozi zagiye zirahemuka ariko Rajab nabo bari kumwe bakazihagurukira.
Ibya Nkurunziza rero vyatwaye umwanya munini kubera aciye afatwa mu mugongo n'abandi bantu bavuye inyuma ya CNDD-FDD bamufasha urwo rugamba atari uko bamukunda ahubwo ari uko basangiye umwasi umwe Hussein Rajab, nubwo umwe wese yari afise imvo ziwe bwite zo kumwanka. Hussein Rajab yaguma aremesha biwe ko igikorwa cyo gusigurira amakungu ivyo ariko biraba n'icahera zoca soka ibohero. Benshi bararindiriye bararambirwa, ariko barabonye ko atayaze amasigara cicaro. Icagoye amakungu gutahura no gutora ibinyoma vya Nkurunziza kuko yabesha akoresheje ibimenyetso gira ko ari vyo. Amakungu yabaye nk'abandi barundi bahora bibwira ko Rajab na Nkurunziza bari basoma mbike. Iyo umuntu yitwa ko akwegereye yadutse agacafuza ababazi akagucafuza ababazi birabagora guhinyura ko ariko akwambika ibara. Icavyonyuye abo bandi barundi batari muri CNDD-FDD ariko bankurunuka Hussein Rajab nabo nyene bamuhoye ko abasumvye ubuhinga bwa politike bwatumye batakaza ibibanza bari bafise mu nzego z'igihugu CNDD-FDD taraza. Nabo baciye rero baja gushimangira ibinyoma vya Nkurunziza mu makungu bibwira ko amakungu ni amara kubashigikira Rajab bazoca bamuzingazinga bwarumye. Ariko burya urugamba rufise amabanga. Hari igihe uruhigi ruhindukira uwahiga akaba ari wahigwa bigahera abaye imbagwa. Ivyo bihe rero mubona muri ayo mashusho vyerekana Hussein Rajab yitaba ubucamanza si kubera yari yizeye ko ubutungane bwa Nkurunziza nabo bakorana bwari kumweza, ahubwo harimwe ubutumwa bw'ibanga yashaka guha amakungu ko ivyo Nkurunziza n'akagwikiwe kamufasha babeshe ko abarundi bavuye inyuma ya Rajab bitari vyo. Rajab yashatse kubereka ko yaba ahagaze ku burongozi canke ataburiko abarundi bamufise ku mutima bamugoma inyuma naho vyo twari kiringo kirekire. Benshi baramubonye aja kwa muganga kwivuza ariko nta n'umutwe yaniha ngo kari akaryo ko kubonana n'abarundi bamushigikiye kugira abereke ko la machine et en marche, kuko karya kamwemwe karanga baje kumushigikira yarabizi ko gacumita ku mutima bansi biwe bikereka amakungu ko bwa bundi akiri intwari y'abarundi. Aha mashusho murabonamwo intwazangabo mu gipolisi Colonel Nikiza David akaba ari mu bankurunuka Hussein Rajab bamuhoye ko yababuza gusahura igihugu no gukora yandi marorerwa. Ico gihe Rajab yaciye asaba ibihangange ko vyomuha David akaba ari we azaramujana aho bisabwa ko aja hose hanze y'ibohero. N'igihe cyose Nkurunziza yashaka ko Rajab asakwa mu ibohero barungika David. Igituma Rajab yasavye ko bamuzanira David yashaka babonana mwibutse ko ari we yamuvujije amaguru mu bihugu vyo hanze igihe bari ku rugamba ariko bakamwitura inziginuka. Ico gihe David yagoma atakamba ngo bamukure iruhande ya Rajab ariko biranka. Umunsi aja kumusaka mu ibohero niho Rajab yamuronkera akaryo aramubaza ati David mpaka leo hujapona miguu? David gushika n'ubu nturakira amaguru. Kuva ubwo David yaciye arahira ko naho bomwica dushobora gusubira imbere ya Rajab. Amashusho nkaya rero ni ayibutsa benshi ko urugamba bamaze kugwana ari rurerure cyane kandi rukomeye. Ubu bariko barujana ku musozo n'uwo barushe hako asubira inyuma yopfuma yicara aho ageze insinzi kamusangaho. Benshi baribuka ko hari abarundi bagenzi babo ico gihe babakundaga babakekena ko bakurikiye ubwije ko bazobagirira nabi n'ayandi majambo aca intege n'ivutu. Ariko umunsi na babandi bari barashize akaguru ku kandi bariko bararira bo badafise uwo bayakuko aho bo bari bafadikije hasenyutse burundu. Muranunge kuko aho bari bifadikije hasenyutse Burundi. Uti nta mwana n'ikinono rero umusongo ucumita mugenzi wa karara yitunye na wewe wo guhenesha. Abarundi ni babanze basangira amagogwa bavuga ururimi rumwe rwo gutabaza gutyo ineza niyaza bazuba bakwiye kwisangira nk'abari barushe bose. Ayo ngayo rero akaba ari bimwe mu bitangazwa ni kimenyesha makuru Ejo Heza gikunda gutangaza vyinshi cyane kuba biriko biravugwa mu gisata ca politike. Ni mugihe kandi hagiye haravugwa vyinshi bitandukanye mu gihe biriko biravugwa ko
iradiyo ibibazo vyugarije radio Nderagakura abakozi bariko baratabaza kuko atagikozwe vuba iyo radio ishobora kugara imiryango. Bamwe bati ese n'uburongozi bubi canke n'ubunyonyezi, mbego umushikiranganje ntabona bino bibazo, uti ninde azokingira umuyobozi w'iyi radio. Iyi ni dosiye turiko turatohoza ko cane kubijanye n'ibiriko biraba ku bakozi b'iradio Nderagakura bariko barashira ahabona amanyanga ariko arakorwa n'umuyobozi wayo Stani Nahayo, amanyanga ashira mu kagiyo radio n'abakozi kuko kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 ngo Stanagiye ku burongozi bw'iyo radio ibintu bitera biyangara. Igitangaje kandi nuko abamukurira bamaze kubibona bakirabira hirya. Tugiye ko twibutsa ko iyo radio itwarirwa mu bushikiranganje bw'indero. Byinshi turiko turatohoza turaza kwibageza ko navyo mu makuru yacu akurikira. Shonda subscribe canke sabone niba utarafite ko kugira ngo tuzucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa biba bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi yoba mu gisata ca politike agateka kazira muntu iba biriko biravugwa bigezwe ko mu bindi bisata byinshi bitandukanye nga mu gihugu c'u Burundi canke se mu makungu atandukanye. No Mpuza TV mani bazegere mu kogozanyo vya misi yose muri ko murakora amakuru yacu yo arabandanya.